habwa ikuzo mana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, na n'ubu mwami urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu Yesu we, imbere yawe birashoboka. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ndanezererewe Imana ku by'imirimo myiza myinshi yakoze. Imana ishimwe. Ndacari muri ya porogaramu yo gushinga intahe. Ubu naho ngomba nshinga intahe ingene Imana yakomeje kunkoresha ndi mu rugo kandi ndi hanze y'igihugu. Imana ishimwe. Imana yatangiye kunyugururira kuja hanze, kandi ikomeza muri rwa rugendo canke muri ya nzira yo kunkoresha, kuko nari nabyemeye ko ndamwiyeguriye kugira ngo nkore ibyo ambwira. Imana ishimwe. Ubu rero inyugururira urugendo rwo kuba kuja mu igihugu ca Tanzania, ico nakorereyemwo Imana. Nk'uko rero Imana yari yamaze kumpa ya devoir yo gutwara ya macarte d'invitation, ngeze muri Tanzania nababwiye ubutumwa mu rurimi rwabo rw'igiswahili, kandi iyi ntahe nababwiye narayishinze kenshi mu ishengero nakoreyemwo, n'ahantu hose bantumira nkagenda. Iyi ntahe naguma ndayivuga kuko numva nti nico Imana yampamagariye gukora. Mu maso y'abambona babona ati tugiye mu bikorwa bya diplomasi, kuko twagiye na famiye yose. Umutware wanje yaragiye gukora mu bikorwa bya diplomasi, hanyuma murazi ko baca bajana n'imiryango, ariko jeho nasobanukirwa rwose ko ari umuryango Imana inyugururiye kugira ngo ngende gukora ivyo yantumye. Imana ishimwe. Rero turi hariya, Imana yakomeje kungirira neza, tugakora ibikorwa twarungitswe n'igihugu gukora, kandi ngakora ibikorwa data nanje yantumye gukora. Imana ishimwe. Rero mu ruhande rumwe ndakora ibikorwa byo muhira, nk'uko mubizi abagore b'abadiplomate bakora, kandi mu rundi ruhande nkakora ibikorwa narungitswe n'Imana, kuko namenya nti uyu muryango Imana yuguruye ni uw'inyugururiye kugira ngo nkore ibyo yari kwirantuma gukora. Rero muri ico gihugu ntabwo twahamaze imyaka mike, twahamaze imyaka 7. Hanyuma muri iyo myaka 7 yose rero nakoze ibikorwa vy'Imana mu ishengero. Twaragirisha amaseminaire, hanyuma tukavuga ubutumwa. Hanyuma muri 2004 baca bansengera nk'umwarimu wo mu ishengero. Rero iruhande y'ibikorwa twakora mu ishengero, iryo shengero rya Pentecote twari turimwo, niho Imana yakomeje wa muhamagaro wo kwandika ibitabo. Ndashimira Yesu. Haleluya. Ndashimira Imana. Hariya rero nahandikiye ibitabo. Urumva ko iki gitabo nababwiye, ikico nacandikiye mu Burundi, mugabo nagisohoreye muri Tanzania. Hanyuma hariya nabonye Imana, nahandikiye aka gatabo gato
aka gatabo kitwa ngo fundisha watu wangu. Aha naka kitwa ngo ntimwari bwabimenye. Uyu ni jewe nariko ndababwira ngo ntimwari bwabimenye, bariko baravuga ati mbe yemwe n'ibiki tutari bwamenye. Aka gatabo rero kari mu Kirundi, ariko iki naco cari mu Giswahili, fundisha watu wangu. Igihe rero nava muri Tanzania nasohoreyeyo ibi bitabo bitatu. Iki nari nacandikiye mu Burundi, iki naco ibi navyo navyandikiye muri Tanzania. Kandi si ibyo gusa, hariho n'ibindi nanditse ndavyandikira muri Tanzania, uretse gusa ko ntabihejeje. Ibi navyo nabiheraheje ndi mu gihugu kindi nagiyemwo. Ibi niho nabiherahereje kuvyandika. Mvuge rero ingene Imana yamfashije muri ico gihugu ca Tanzania mu butumwa naza ndavuga, cane cane ubu butumwa bwo kwandika ibitabo. Iki gitabo ngo fundisha watu wangu ni igitabo mu Kirundi ngo igisha abantu banje. Nabonye mu nzozi umuntu yambwiye, ndabona umenga turi muri class, hanyuma mbona asa nkaho umenga n'umwigisha, mbona ampaye impapuro nyinshi cane, aca ambwira ngo nandike kuri tableau, ngo nandikire abanyeshuri, nkaho womenga iyo shuri yarimwo abanyeshuri bakeneye gukopiya ivyo ndiko ndabandikira. Urumva umwarimu ansigaranye ngo andikire abanyeshuri, nawe aca arasohoka. Kandi kuri iyo tableau nyene hari handitseko isaha zo gutangura, hari handitseko isaha. Rero byasaba yuko izo saha rero arizo ntangurirako kubandikira. Ndashima Imana, iki gitabo caraheze. Imana y'ububasha ndishimwe. Urabona ko atari kinini, zari impapuro zishika 17, ntabwo zari nyinshi, nk'uko iyo nzozi nyene yari ivuga ati andikira abantu banje. Nca ndacita ngo fundisha watu wangu. Iki gitabo naco reka ndakivuga ko gatoya ingene nacanditse. Hari umunsi nacandika iki gitabo, nari mpejeje, nagiye mu cumba ngiye kuryama. Ico gihe mutware wanje yari yagiye muri mission, yari yagiye ahantu bita Arusha mu nama. Hanyuma nanje rero ndi muri Tanzania nsigaye Dar es Salaam n'abana, kwa kuntu nyene umuntu abana bagiye kuryama, nca ndicara ku gitanda mba ndasoma iki gitabo. Ndiko ndasoma rero nshika ahantu nca numva mpwemu yera aranyuzuye, aca aranyenspira kuri sujet imwe yavuga gusenga. Nca mfata urukaratasi, inkaratasi nyinshi, nca ndandika. Urumva ko nari nicaye ku gitanda, nca ndandika nti gusenga niki, gusenga no kuganira n'Imana, ibiki n'ibiki, ndandika. Hanyuma ndavuga nti gusenga no kuganira n'Imana, ndasenga. Mu gusenga harimwo gutazira Imana, harimwo ibintu byinshi nyene. Hanyuma ibyo nashoboye kwandika rero muri ako kanya, ndandika nicaye ku gitanda. Bene data, sinashobora no kuruha. Haragihe numva ndushe mu mugongo, ngiye tanda gutya gatoya, ariko nkaca numva umenga n'umuntu asubiye akamvyura. Nkandika. Iyo mpwemu yo kwandika yaramfashe guhera 4:00 z'ijoro, ndandika buraca, abantu baravyuka, nguma nandika toute la journée gushika 10:00 zo ku murango. Niho iyo mpwemu yo kwandika yandekuye, nca ndashiraho point finale, ndahejeje.
abantu bakaguma bavuga ati mama yabaye gute, yaraye yicaye n'ubu aracicaye ariko arandika ibiki. Ndashima Yesu, mpejeje ndavuga nti Mana, kuva nakabaho ibi bintu bimbayeko ni biki? Imana irambwira ati none sinari nakubwiye, nakubwiye ngo fundisha watu wangu, za mpapuro nakwereka ngo wandikire abanyeshuri nizi nyene ndaguhaye. Rero nizi nyene ndaguhaye nizo ndakubwiye nti niwandikire abanyeshuri. Niho rero naca ndazikoramwo aka gatabo. Aka gatabo nakanditse iryo joro rimwe, uwo munsi nyene, ayo amasaha 10 nangahe, kuva na sayine z'ijoro gushika saa 10 zo ku murango. Imana yo mw'ijuru iragahezagirwa, ikora neza. Ntaco twokwirata, twirata imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana, kandi twirata inkomezi zayo. Imana ishimwe. Aho rero muri Tanzania nahandikiye ako gatabo, nongera ndahandikira aka gatabo kitwa ngo ntimwari bwabimenye. Aka gatabo nako karimwo intahe zitandukanye zerekana uko iyo umuntu yihanye akwiye guhinduka. Iyo umuntu yihanye hariho ibyo areka. Wihanye waribye ibintu urabisubiza. Wihanye waratwaye umugore w'abandi uramurekura. Wihanye ntimwari bwabimenye. Hariho ibintu umuntu abwirizwa kumenya akabigenza neza kugira ngo ibintu bimere neza. Imana yo mw'ijuru ishimwe. Harimwo intahe y'umukobwa umwe yari maraya, hanyuma uwo mukobwa aca arihana arakizwa. Hanyuma kubera yuko yahora arya amafaranga aciye mu bumaraya, amaze gukizwa rero yaciye abandanya kuza arasubira mw'ihoteri hahandi yahora akunda kuba ari. Hanyuma uwundi munsi ndamubaza nti none bigenda gute ko wihanye none kusubira, yati sinzi ivyo yanyishuye navyanditse ngaha anye. Ariko vyerekana yuko yarakijijwe arihana, mugabo hahandi yagumye kugendayo kugira ngo arabe ko yoronka amafaranga. Ariko urumva ko biba bigoye wahevye. Urumva rero ngo ntimwari bwabimenya, nagomba kwereka abantu nti wihanye uca ukupana vya bindi wahoramwo ukabivamwo. Ntiwongera kwihana no kubandanya muri ya nzira wahoramwo. Co kimwe n'umuntu aba yihanye yatwaye umugore w'abandi canke yatwaye umugabo w'abandi, ntiwokwihana ngo ushishikare kuba umugore wa kabiri. Ntiwokwihana ngo ushishikare kugendera mu nzoga. Ntiwokwihana ngo ushishikare kugendera muri vya bindi. Uca uhindura ugafata iyindi nzira, inzira y'agakiza. Rero aka gatabo niho nakandikiye. Ndashimiye Imana, muri Tanzania twahabonye ukuboko kw'Imana. Twahabonye ukuboko kw'Imana, twahabonye ingene Imana yaturinze ikatugwanira. Hari ibyaturondera byinshi ariko tubona ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe. Reka mvuga kandi nabonye mu gihugu ca Tanzania twari dufise umukozi canke hanyuma uwo mukozi yari umukozi w'umukobwa. Uwo mukozi w'umukobwa akandabira abana neza, tukabana neza, kandi n'ubu ndamushimiye cane, yaradufashije. Ariko hanini yari umuntu w'Imana, akanadufasha gusenga. Yesu nashimwe. Ariko ahantu twaba byari bisaba by'ukuri yuko hakwiye kuba abantu basenga. Kubera udasenga ntibyari gukunda. Nibutse igihe haza umuntu, uyo muntu rero aza nka kwa kundi abantu, urabona muri ambasade haza abantu benshi bafise ibibazo bitandukanye, kandi natwe niho twaba. Ariko iki kintu ngira mvuge ni ikintu nabonye kandi ndashima Imana. Haca haza umuntu nkaho yoba aje gusaba indaro,
mugabo murazi umuntu aryamye, uyo muntu ntiyadushikiriye, yashikiriye abanyezamu, hama aca ararana n'abanyezamu, twebwe abarara muri iyo nzu tutabizi. Hanyuma mw'ijoro wa muntu aje arara ngo aratera amabuye ku muduga, atera ku nzu, atera, ba banyezamu baca baramufata. Bamufashe rero baramubuza, ariko Imana dusenga yo kwizigirwa iragahoraho. Turiko turasenga muhira, niho twumva ikintu cabira nk'akayabu, turyamye, bambe twari turyamye twumva ikintu kidukangura nk'akayabu kari hepfo y'inzu, turavuga tuti aho kayabu kariko karavuga karira nk'uruyoya ni biki? Turaca turavyuka turasenga tuti mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, iki kintu niba ari umurozi, niba ari umuntu, turamufunze ntavaho mw'izina rya Yesu, gushika bukeye mu gatondo tumusangaho. Dusenga uko nyene. Hanyuma mu gatondo twaragiye ku kazi, aravuga ati reka turabe ca kintu twara dusengera hepfo y'inzu turabe. Yo, asangaho umuntu ariko arisinzirirako. Bene data nshuti z'umusaraba, ivyo ndabivuga nivyo twabonye. Umuntu ariko arisinzira akaca aramubwira ati we namaki ukora iki ngaha? Aca atangura kudedemba nyene avuga nyene. Singombe kuvuga ivyo yavuze, ariko nshatse kuvuga ko mu gatondo twamusanzeho. Ivyo n'ibikorwa nabonye vy'Imana ikora, Imana iturinda. Nabonye ibintu vyinshi cane. Ndashima Imana, abizigiye Imana nta na kimwe uzoba, uhumure. Naho vyogenda gute, wewe usenge, nta na kimwe uzoba. Yesu twamubonye adutabara, atugwanira. Mvuga akandi kantu nako. Akandi kantu nabonye, twari tuba ahantu bita Ikigamboni, tumaze ahantu twari tuba nyene inzu yacu. Uwo munsi sinzi ukuntu Imana yari yaratwensipiye, nta munyezamu muri iyo nzu yacu. Tumaze kuva mu bikorwa vya leta, twaciye twimukira mu nzu yacu, nta munyezamu twari dufise. Kubera iki? Kubera yuko twari tuzi ngo umunyezamu ni umuntu aba corrompu, yoshaka kuba corrompu akakugirira nabi wibaza ngo arakurinda, ariko twe tuca tuvuga tuti uturinda ni Imana. Rero nta munyezamu urumva ko twari dufise. Twari tubaho n'abana n'umutware gusa, na wa mukobwa nababwira twabana, yari umuntu asenga Imana kandi yaradufashije, Imana imuhezagire. Ijoro rimwe rero twumva abantu, iryo joro twararyamye turasinzira. Bukeye mu gatondo nja kuramutsa ababanyi nkuko umubano mwiza wacu wari umeze. Ndasohoka portaye ndagenda ku babanyi ndabaramutsa. Umubanyi aca arambwira ijambo ngo birya bintu vyaraye bibaye kw'irembo ni biki? Ca ndamubwira nti ni biki? Ati yo, ati ntavyo mwumvise? Atoya. Ati neza hariho abantu bari kw'irembo, ati nabo twabonye umuntu afise yambaye impuzu zera derere muremure, ati ariko arabakubita ngo ababaza ngo hamukora iki, ngo mwaje gukora iki, ngo arabakubita, ngo natwe twaciye tugira ubwoba, ngo tuzi neza ko natwe ahabaza, ngo natwe munze, ngo natwe ntitwaraye muhira, ngo baciye bagira ubwoba. Bene da, ivyo nabibwiwe n'abo babanyi, n'ubu baracahari, niyo nkuru barayizi. Imana y'ububasha yatweretse ingene yatugwaniye. Abamarayika b'Imana nibo baduteramiye. Kwizera Imana biruta ibindi byose. Abo bantu bakubiswe kw'irembo ntituzi ngo bari baje gukora iki, ntituzi ngo bari bande, ariko twabibwiwe n'abo babanyi. Ivyo nivyo nabonye, bambe nivyo nabwiwe n'abo babanyi. Imana ishimwe. Hari ikindi kintu ca gatatu novuga nabonye mu gihugu ca Tanzania. Mu gihugu ca Tanzania nabonye ko ari igihugu ukwiye kubibamwo usenga Imana vy'ukuri. Utabamwo usenga Imana, uca ubamwo uri umushirikina nyene mu vy'ukuri, uri umuntu agendera mu miti.
naho swate buba umuntu w'Imana canke ugendere muri ivyo bintu, ariko ntubeho ata kintu na kimwe urimwo. Nabonye ko kuba mu Mana biruta ibindi vyose, kuko nabonye hari inguvu za giza nyinshi cane aho hantu. Aho hantu rero twari twimukiye hitwa Ikigamboni. Aho hantu hari ikindi kintu gikomeye nahasanze nahabonye. Umunsi umwe twari tuvuye ku rusengero, jewe aho hantu twasengera nari ndongoye umugwi abakenyezi bo mw'ishengero. Hanyuma rero uwo munsi twari dutahanye na komite y'abo bakenyezi tugiye gutegura nyene ivy'ibikorwa ko bizobandanya. Tuvuga ko tugiye kubitegurira muhira, dusangire nabo, hama tuganirire nabo. Rero uwo munsi tuba turazananye, tubashira mu modoka turaza. Hanyuma duhejeje turabasubiza ku rusengero iyo twabakuye, hama rero turataha. Twashitse amahira ari nko mu masaha moya z'ijoro. Twinjiye rero ndabaza wa mukobwa nababwira yadukorera, ndamubaza yitwa Yorada kandi ndamuramukije ntiyanyumva. Ndamubaza nti Yorada, abana bariye? Aca arambwira ati bose bariye, ati kiretse umwana mutoyi. Okay. Nca ndarangurura mu cumba, ariko imbere yo kurangurura mu cumba numva mpwemu yera anyemeza ngo ninugare imiryango yose. Ubundi haba hari hakiri kare ku buryo umuntu yaba akeneye kuraba hanze, yaba akeneye kuraba kuri balcon, yaba akeneye ariko nca numva mpwemu yera anyemeza kugara. Ndugara umuryango w'imbere, ndugara n'umuryango w'inyuma. Barambaza bati ko wugaye? Ntaco ntuza kubikenera, ntarasubira yugurure. Sinzi icatumye ndabikora gutyo. Hanyuma nca ndagenda ndarangurura mu cumba, numva mfise mpwemu yera anyumvisha gusenga. Nca nsika ndambarara ku gitanda, bene da ndasenga ntazi ikintu kimfasha icarico. Ndasenga cane. Nkiriko ndasenga amatara aca arazima. Amatara azimye, urumva ko abana bose bari bariye kiretse wa wundi mutoya. Na twebwe jewe n'umutware tutari bwafungure. Hanyuma turafungura, ndavyuka, turacana itara, hanyuma turafungura, tuca turaryama. Wa mukobwa nawe yadukorera ararondera umwana, wa mwana atari bwafungure aramubura, kandi yari ari ngaho. Aramurondera mu vyumba vyose aramubura. Twe twahejeje gufungura, urumva ko twaciye tugenda mu cumba. Hama amubuze aca yiyumvira ngo nitwe tumufise mu cumba, kandi aca avuga ati ko nari nababwiye ko atarafungura, ngira ngo baca bamugaburira canke baraza kumvyura canke sinzi ukuntu yavyiyumviriye. Ariko Imana idufashiriza aho ntitwigeze tumenya ko umwana bamubuze. Hanyuma nabo barara amahoro bibaza ngo umwana araranye na jewe, ariko mu by'ukuri kandi umwana ntirarana natwe. Hama rero niho mu masaha 9 y'ijoro nca ndagira inzozi, ndota mbona ikamyo nininya, ikamyo irimwo abana benshi, utwana twambaye amabutura gusa tutambaye udupira hejuru, kandi mbona turiko turajugumira dutose umenga tuvuye mu mazi. Iyo kamyo yuzuye abo bana. Hanyuma aho ni mu nzozi mbona abo bana barabazanye muhira. Nca mbaza shoferi nti aba bana bakuye hehe? Aca arambwira ngo abana ngo ndabakuye aha arandondereye abakuye. Nti none ntibaje gukora iki? Ati aba bana nibo bapakiye imisenyi none baje kuyipakurura. Iyo modoka yarimwo imisenyi canke gravier sinzi.
ati nibo bayipakiye none baje kuyipakurura. Urumva aba bana bangana gutyo kandi bakanye batambaye, aho ni mu nzozi. Nca ndikangura, nikanguye muri ubwo nyene mpejeje kubirota, nca nsanga mu nzu yose haraka amatara, kubera yuko twaryamye amatara yacitse. Rero nta n'uwiyumviye kuyazimya kuko urumva ntihabona. Rero amatara yagarutse turyamye dusinziriye. Rero mpejeje kurota iyo nzozi niho naca mbona amatara yaka, nca ndavyuka kuyazimya. Mbyutse kuyazimya nca nsanga wa umwana aryamye iruhande y'imeza ya table à manger hasi, kandi wa mwana atose nkaho umenga bamusutseko amazi. Havuga nti Yesu umukiza abo bari mw'isi, uyu mwana ni biki? Nca mpamagara umutware nti ngwa hano ico uraba. Yewe gaye! Umwana aca turamuterura turamujana kuryama. Niho bukeye twabaza uwo mukobwa, mbese umwana yaraye hehe? Aca aravuga ati umwana narinzi ko arimwe yararanye namwe. Ti naramurondeye hose ndamubura, ndahamagara ndabura, ndarondera ahantu hose ndabura, hanyuma narinzi ko aryamye iwanyu. Urumva ko none ko nari nugaye jewe, arije nugaye, uyu mwana yaciye hehe? Vyagenze gute? Ariko ya nzozi mbona ngo bamuzanye hari mu masaha 9 z'ijoro, sinamenye ivyo ari vyo, vyaransize. Bukeye ngenda kuri baba banyi nkuko imigenderanire myiza yari ihari, ca ndababwira nti yewe, ndababwira uko vyaraye bibaye, ko umwana twamutoye saa 9 z'ijoro aryamye iruhande y'imeza hasi kandi atose. Baca bavuga ngo yo, ngo Mana yo mwijuru we, ngo Imana yabakoreye igitangaza. Ni kubera iki? Ngo yo, ngo harya abarozi bari bamutwaye. Nisa ngo harya ngo sitadire yuko ngo bamugarukanye vyabananiye kumugumya. Mana nziza. Aca arambwira ati abana benshi baragiye muri ubwo buryo, barapfuye muri ubwo buryo batazi niyo bagiye, barabaheba barabubabura. Ati mwebwe n'igitangaza nuko musenga naye hari umwana ntiyari kugaruka. Ivyo ndabivuze ndi kuri kamera, nshima Imana data wa twese wo mwijuru yatugaruriye uyo mwana. Uyo mwana n'ubu n'umugabo bambere n'umusore akuze cane. Imana yarakoze. Nca numva ndatangariye Imana. Rero aho ibi byose ndiko ndavuga iki? Ndiko ndavuga nshima Imana ukungene Imana yatuzigamye, ikadutabara, ikatugwanira. Ni vyinshi nta wodonda vyinshi vy'umuntu aba yarabonye, ariko twabonye ukuboko kw'Imana. Ico nico nagomba kuvuga. Twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye Imana ikora ibitangaza, twabonye Imana itugwanira, twabonye Imana idutabara, twabonye Imana mu buryo bwose. Imana yo mwijuru iragahoraho. Imana ishimwe. Mwene data uri kurankurikira, nakugira inama winjire muri Yesu neza. Winjire muri Yesu, uha ubugingo bwawe Yesu, umwizigire, nawe uzabona ingene atazoguhemukira kandi ntazoguta kandi azokugirira neza mu kubaho kwawe kose. Ikindi numva nohereza kuri izi ntahe, reka mpereze tumaze kuva hano muri iki gihugu ca Tanzania, kuko nababwiye ko baciye bansengera kuba umwarimu muri 2004. Hanyuma kandi ko nababwiye ko twakomeje gukora ibikorwa vy'Imana mw'ishengero. Hanyuma twarashoboye no kugenda kandi mu ntara zitandukanye zo muri Tanzania, aho badutumira kugirisha amaseminaire. Nca nibuka twaragiye ahantu mu bice bitandukanye byo mu mashengero yacu ya Pentecote.
kandi hariho n'ahandi atari mu mashengero ya Pentecote bigeze kuntumira ndagenda tujanye n'umupasiteri witwa Shega, kandi Imana imuhezagire, niyumviye intahe yumve ko ndamuramukije. Tuvuye ngaho rero Imana yatwugururiye umuryango tuza muri kino gihugu ca Swede. Muri kino gihugu ca Swede rero naco naho twashishikaye gukorera Imana nk'uko Imana yari yaraduhamagaye, ariko rero ico nabonye tumaze gushika ngaha byasa nk'ibigoranye gato, kuko systeme yo ngaha na systeme iyo twari tuvuye byari bitandukanye. Hariya urumva ko nari umudiplomate ntawambarira ngo gira uku, ni nkaho nari mfise ubuzima bwigenga, ariko umaze gushika ino naho uba ufise ubuzima umenga uri mu minwe y'abandi. Ni ukuvuga ngo bakobrija kuja ku ishuri, bakobrija gukora ibintu byose, ntubikora nk'uko wowe ubishaka. Rero ndashima Imana, tumaze gushika hano nashitse dukorera Imana n'umuryango wanje mu ishengero twashikiyemwo, dusanga nta bantu bari barimwo, twasanzemwo agakecuru kamwe, kandi nako nyene gaheruka kwitaba Imana. Iryo shengero rero turikoreramwo nk'umuryango, jewe n'umutware n'abana, tukaririmba, tukigisha, ba bana bakavamwo abigisha abandi muri Sunday school, ba bana bakavamwo uwutangisha imperezwa. Nuko nyene ishengero ryose kujya mu bibona ibikorwa by'ishengero tubitangurira muri uwo mugwi wacu, muri iyo famiye aba ariho byose biba bihagaze. Harimwo abigisha bo bakigisha barumuna babo muri Sunday school, hakabamwo ubundi agatangisha imperezwa, hakabamwo ubundi akigisha. Nuko nyene byari bimeze rero, kandi kubera yuko cari igihugu urumva nta kirundi twavugamwo, nta barundi bari barimwo, kandi n'igiswahili nta baswahili bari barimwo. Abo bazungu nabo bumva icongereza, rero nkaca nigisha mu giswahili, ba bana banje bagatraduiza mu congereza. Canke buke hari igihe nigisha mu congereza, buke nyene atari birebire. Imana rero iradufasha mu buryo bwose gushikaho mu nyuma twahavuye tumenya igiswedwa, tukigisha mu giswedwa. Imana ishimwe. Muravye mu mavideo yanje ya kera, murabibona uko byari bimeze, twigisha abana nabo batraduiza, ahandi tukaririmbira hamwe twese, muca mubibona. Muri iki gihugu rero nk'uko nababwiye nti hoho haragoye, systeme yaho imeze ukundi. Tuja mu ishuri, ngiye mu ishuri ndibuvuge ngo satani baramfashe, itama y'iby'isi imbanye myinshi, nibagira umuhamagaro, nibagira uko nari nararetse byose nkaza gukorera Imana, nibagira uko kuri Stella Imana yambwiye ati hagarika genda unkorere. Ndi ngaha rero numva ahubwo hoho satani aranyongorera ati ubu rero asha wige mpaka. Nukuri ndabirondera hasi hejuru, ndatangura universite, nayitanguye muri 2013, ndagenda kandi bitari byoroshe, ntibyari byoroshe na gato, kuko urumva kwiga mu rurimi utametriza d'abord, byarananira bikangora nkasubiramwo, ariko nkabandanya gushika muri 2016 na 2017 ya Imana y'ububasha yabanye nanje, ariko suko yari ibishimye, oya, ahubwo nuko yabona yuko iby'isi byasubiye kumfata gusumba uko iby'Imana bimfasha. Ariko nkavuga nti
none sindiko ndakorera Imana, urumva muri rya shengero twashishikara kubikora. Rero je nkiremesha mvuga nti ibikorwa vy'Imana turabikora mu ishengero, ndavuga ubutumwa kuri YouTube, ibiki n'ibiki n'ibiki byose, none rero nshoboye no kwiga navyo ni vyiza. Imana iranyirekera, ndagenda hamwe nyene ngeze mu wanyuma ngeze muri stage. Yo, Imana ntiyaravye. Ayayayayayaya, mbona ndi nko muri etage, ngeze kuri etage kuri niveau yo hejuru, nza mbona aho hantu mu cumba narindi, iyo ni inzozi nagize, mbona aho mu cumba narindi hari inzoka nyinshi, aho mpoyoye hose zikagomba kundya, nkaza ndazikwepa, noneho mbona ko bidagishoboka ntaho ndazikwepera kuko ziruzuye, ngerageza kurondera aho noca kugira ngo mveyo ndazibise. Noneho ndabyo no kwidirisha mbona zose biruzuye, nti Mana we, mbona haje umuntu avuga ati reka ndakwereka aho uca. Mbona ameze nk'ukuma kugira ngo ndonke aho nca. Mbona nciye muri rya dirisha, ngiye muri rya dirisha nawe kuko buri kuri etage hejuru, kugira ngo uzoshike hasi urasimba bigenda gute. Imana mbona nshize ukuguru nk'ukuntu gusha ku kintu, nciye muri dirisha nza mbona umenga ni asanseri iramanukanye ishikana hasi. Nshitse hasi, nza mbona hari urugo, iyo universite nyene nabona hariho urugo, naho kugira ngo ndahasohoke hari hugaye sinaronka aho nca. Ndavuga none aha ndahasohoka gute? Nza mbona haje umuntu aruguruye iyo clôture, aruguruye umuryango, nca ndasohoka. Mpindukiye ndavuga nti Mana we, nti Mana urakoze, urantabaye. Bene data nshuti y'umusaraba, uko niko navuye muri iyo universite. Hari izo nzoka zigomba kunkuma, zigomba kundya, zigomba kunyica. Ibyo sinasobanukiwe ngo ni biki, urumva ko hari mu nzozi. Hama rero Imana ishambye ati ubu nyene vyihuta, wibagiye ingene nagukuye kuri Stella, wibagiye. Imana ishambare ati hagarika. Yo, ko rya jambo ati ico nzokubwira nico uzokora. Muri universite bakubwiye ati hagarika, Imana ikubwiye ntibigoye, abavyumva baravyumva, ni upehore, urandika ukababwira uti mbaye ndahagarika. Ntukiza gusobanura ngo mbega nibiki, oya, baba bakurindiriye aho uzogarukira, uzogaruka nta ngorane. Ariko nagira ndababwira, mpejeje kwandika nti ndahagaritse, wa mutima wo kugomba kwiga noneho umbana mwinshi ku buryo bw'uko nahagaritse naguma bandanya kwiga. Urumva ko hariho stage nari nshaka kujamo, kandi iyo stage yari stage yo nayigirira ku ishuri aho nakorera. Rero numva yuko bidashoboka nkwiye kubandanya, ahubwo Yesu we, ahubwo nari narafashwe, gusa nuko ntari ndabizi, nari narafashwe niyo ico bita tama canke kwifuza gusa nko ku rwego rwo hejuru. Rero Imana irangirira neza, buke ndasenga Imana biramperamwo, mugabo umutima ukaguma umara ngo ntaco ngo subiramwo uheze, uheraba ngo usigaje ngo aho onye nariko ndakora ikibazo co muri master. Nari ndiko ndakora memoire yo muri master. Hanyuma iyo memoire rero ndabandanya ndayandika, ariko mwumve aho ukuntu Imana y'ububasha ikomeye, aho nasaba ngo ngire upehore nduhuke,
akantu nari ndabaciriyemwo, nararuhutse, ariko kwa kuruhuka kubera yuko nari numva nyene yuko umenga mbwirizwa guheza, nca nongera ndasubirayo. Ngiye gusubirayo rero niho naza ngeze gukora ntuzenya memoire yo muri master. Iyo memoire rero ndiko ndayandika, ariko ntabwo nayihejeje. Sinayihejeje, bon, sinumva ngo narayikoze ndayipresenta, mugabo sinayihejeje mu buryo bwo kuvuga ngo barayaccepse. Oya, rero nguma ndayisubiramwo. Imana y'ububasha mw'ijuru irambwira iti, mbese ibyo uriko urakora ni biki? Ko nakubwiye nti hagarika, ushaka ndakubwire gute? Ndavuga Mana oyaye, yo nkoresha uburyo bwose nshoboka kugira ngo bikunde, ariko Imana yanse iba yanse. Kwa kundi Imana yahora impa ikibazo ikanshoboza mu kibazo nkabikora muri primaire kurya nabibabwiye, ubu bwobwo narakoze n'inguvu zanje zose, ariko ikaguma ivyanka. Ibaza ico kibazo ca magister nagikoze, ndagisubiramwo iyo memoire. Bana memoire mu by'ukuri bakubwiye ati kosora, biba ari ibintu vyoroshe wamaze kuyipresenta, ariko nayisubiyemwo incuro bayanka. Imana yahebeye irambara ati erega sibo, nije nakubwiye ivyo uriko uragira ni biki? Bene da, n'ubu rero bica bihagarukira ngaho. Hanyuma Imana icingirira neza, nca mvayo ndavuga nti Mana, kurya wanyeretse yuko hariya muri university hari ziriya nzoka zagomba kundya, ukaba waranshoboje nkashobora kuvayo ndi muzima, Imana ishimwe. Hari abandi bavayo barapfuye mu mwuka, bakavayo bafise amadiplome mugabo barapfuye mu mwuka, ariko Imana irantabara, iranshoboza, mvayo nk'uwokowe mu muriro. Ariko yatama yo kugomba kwiga ntiyigeze ihagarara, ariko iyo nkubitiye kuri iyo nzozi navuga nti sinsubirayo. Ariko kandi Imana ikomeza kumbwira ati no, ndakubwiye no et no. Nca ndavyumva, nca ndatekereza, muga ndavuga nti ntaco si kazima nkora, kuko urumva ku kazi babona kugira uheze baraguha akazi. Narakora kuri iyo shure nyene nakorerako na stage, hanyuma nca nguma nkora. Ngumye nkora rero, ndavuga nti nta kibazo, ko nkora amafaranga ko ndayaronka, hari ingorane? Bene data nshuti z'umusaraba, ndashima Yesu. Imana igushatse ntikubura. Imana yaranyihojeje, iranyirekera gushika aho muri mwaka wa 2020 Imana ivuga ati hagarika ku kazi. Ndababara, ndavuga nti oyaye Mana, eka heraba, none amafaranga yanje niyo yahora akora urumva amafaranga y'umutware yakora ibi, ayiwanje agakora ibi biki. Ntanga mvuga nti Mana, rero ya mafaranga je basi ko nahora ndiharoye, ndakwinginze kugira ngo umenye ko ibi bintu ari we bimbwiye, umpe inzu. Nta bindi basi je nca nemera. Ukamenga mbwiye Imana ico idashobora. Imana ikirabikora, ihejeje kubikora ati none sinabihejeje, ubu naho urindiriye iki? No ya Mana, ntubu naho ubanza undindire, nturabibona yuko ntinigisha abanyeshure, kandi kugira ngo uhagarike umwaka utarahera urumva biragoye. Imana ndayisaba nti unyihanganire mwami wanje, basi hagere mu kwezi kwa gatandatu maze kubaha amanota, basi nzosha ngenda. Imana ni Imana, hari igihe ikumviriza ikagufasha, ibona ko wamaramaje mu mutima kuyumvira, iragufasha. Imana irangirira neza, gushika aho Imana yaguma imbarira ati umvire ejo ndakubarire. Narakubwiye ico nkubarira aba arico ukora.
ndakubwiye ntigenda ugende, ndakubwiye ntihagarara uhagarare. Ntego. Imana irambwira rero muri uyu mwanya nari ndindiriye ko igihe cyo gutanga amanota ku banyeshuri gihera, Imana irambwira ati ejo ntuze ugende ku ishuri, ntuze ugende ku kazi. Ndavuga nti Mana we irishoboka gute? Mbwirizwa ejo hari ikintu gikomeye cyane ku ishuri kindondera, ntibikunda ko ejo nosiba, basi uwundi munsi nosiba ariko ejo oya. Ndibaza icyo kintu none sibe kugira ngo bigende gute, ariko Imana yarize ikivuze. Rero nca ndayankira ndavuga nti yahaye ntintabara ntibikunda. Ni nkaho nawe nimwibaze nkaho bafise ntange nk'akarorero nk'ubu hariho inama akaba ari buza kuyigirisha hama bakaca bakubwira ngo usibe, wumva bikunda? Wumva umengo uwo munsi ntivyokunda, iyindi minsi kumbure woshobora ariko uwo munsi ntivyokunda. Rero Imana ingirira neza, ndavuga nti sinsiba. Ariko Imana iza gukora igitangaza cantangaje, arico mbona yuko Imana yashatse kunyereka ati nta kugagaza, ntukagagarize Imana. Oya. Imana rero iramfasha uwo munsi, ndagahagaza ndagenda, nsohotse inzu neza nshitse mw'ibarabara, nza numva umuriro utanguye kwaka mu birato. Ibirato munsi bica birasha nkaho womenga nahonyoye ku muriro. Byahiye bya birato, ngashingura ngenda nkandagira aha nkandagira ndiko ndagenda nkumva bigenda birafata. Kuraba nsanga munsi hahiye. Yesu we, ibintu bibaye nibiki? N'izi saha sinamenya ico bikoze. Ncagaguye nca ndabikura, nca nsubira muhira ndabikura, ariko ku kazi sinagiye kuko Imana yaranyeretse ati nubandanya raba. Iyo ntahe ndayivuze ntayidetaye cane kubera mbona video igiye kuba ndende, ariko Imana y'ububasha iramfasha, nca ndasubira imuhira. Hanyuma ku kazi ndabatelefone, baca bambwira bati ntibikenewe kuza uyu munsi, bya bikorwa twari dufise ntibyakunze, ntibiza kuba, ati rero tuzosubira ku wa mbere. Nca ndashima Imana. Ndabivuze ncagaguye, ariko kumbure nivyaba nkenerwa ico kintu nzogisubiramo. Imana rero yaramfashije muri Swede, Imana irangirira neza, nca nsubira mu muhamagaro. Bya bindi byari binkweze, iby'isi bibanye byinshi, Imana ica irankwega, nongera kugaruka mu muhamagaro, nkomeza igikorwa co gukora ubutumwa kw'ishengero, nkomeza igikorwa co gukora ubutumwa kuri YouTube, nkomeza igikorwa co gukora ubutumwa ku ma WhatsApp, nkomeza ico gikorwa. Imana ishimwe. Hanyuma itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu baca bampa inkoni y'ubushumba kurongora ishengero ryo ndongoyemwo muri iki kiringo. Nabihawe itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu, niho bantoye kurongora ishengero ryo turimo. Ivyo vyose ndabikengurukira Imana. Mu mezi makeya maze ndongoye iryo shengero, ndashima Imana yaranshoboje. Haba harimwo ibintu bitoroshe, ariko muri byose nkabona kugira neza kw'Imana. Ndakengurukira Imana rero, ingene Imana yanyeretse ko iyo kwizerwa. Hamwe n'ivyo, muri iki gihugu narahandikiye igitabo, ntaco nazanye citwa La lettre éprouvée. Ntaco nazanye ngaha, ngo une lettre éprouvée. Ico gitabo c'igifaransa rero ni igitabo camfashije rwose, kirimwo intahe zitandukanye z'ivy'Imana nabonye ikora muri kino gihugu, z'ubutumwa bukomeye cane Imana yanyerekeye hano hantu. Ndashimira Yesu,
rero yabanye nanje muri iki gikorwa, ikabana nanje muri kino gihugu, kandi igakomeza kungirira neza. Nkomeje kubona ubwiza bw'Imana. Imana yacu iragahezagirwa. Imana ibahezagire. Mana Data, ndagushimiye. Uri uwo kwizigirwa, urakomeye, uri umwami. Nta wundi ameze nkawe, uri umwami. Ndabigushimiye. Urakoze ko ubanye nanje, urakoze ko ukomeze kubana nanje. Mu izina rya Yesu ndagushimiye ku byo nabonye ukora, kandi n'ibyo witeze kudukorera ni byinshi gusumba ibyo twabonye, ariko aho ugejeje ukora turagushimiye. Hezagira mwene Data nkurikiye mu izina rya Yesu. Mwami, umwigisha ibyo ushatse kumwigisha muri izi ntahe. Ndabigushimiye kuri uwo kwizigirwa mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Ndizigira intahe nkuko nari narabiteguye. Imana irakoze. Na bene Data mwese mwasabye ko nongera kuzishinga zino ntahe, nizi ndabivuze kuhera ku ntango gushika aho ngejeje uyu munsi, kandi n'abazobikenera no ku muco wera barabifise. Rero Imana y'ububasha ihabwa icubahiro. Ubu rero inyuma y'izi ntahe nzoshishikara kubandanya mvuga n'ibindi bishasha Imana iherutse kumbwira, byo kubwira abantu b'Imana bari mu rugendo ruja mw'ijuru. Imana ibahezagire. Amen.